uno munsi nubugira kabiri ubutare bushotse ku mugaragaro. Gushoka ku mugaragaro nico cerekana ko ari itunga ry'abarundi bose, nuvuga Uburundi burashoye. Naho abari ishirahamwe rinaka cyangwa ari koperative naka yimba izina ry'abarundi igashora izina ry'abarundi. None rero turashima ko yatwuguriye amaso tukabona itunga twari dufise, kuko murazi yuko abanyamahanga abakoroni baraje barimba barigira ntibigira batwibira iryo banga, ndetse harabayeho n'abarundi bimba bakaduhisha ivyo bashoye amahera agahera hanze ntigera agaruka ku gihugu. None ubu rero Imana yatwuguriye amaso turabona, turayishimiye cyane. Uno munsi ni vyiza cyane kuko dushoye mbere ubutare bufise n'agaciro karushirije kuri burya twari bagushora, kuko harimwo coltan, harimwo cassiterite, harimwo wolframite. Ubwo butare rero bushoye kugira ngo buramire abarundi, kuko amahera azovamwo ni ya mahera y'agaciro amwe atuma tuja kugura ibintu hanze, azoshike mw'ibanki nkuru y'igihugu ko arico kigega cy'igihugu, hanyuma abarundi ivyo bagura tudiyafise ngaha baheze babigure. Mugabo ivyo dufise ngaha nta kamaro ko kuja gusesagura ayo mahera ngo tuje kugura ivyo dufise ngaha, abandiko ndabivuga hari ibintu tuja kugura hanze kandi ngaha twari tubifitiye. Rero ku barundi nuko bokanura, ubu turabibonye, ubu dutanguye dukoresha intoki mu kwimba. Cyane cyane ndanezerejwe nuko ari bwa butare bumwe twavumbura mu Kirundo butari buzwi. Abenshi muri buka bavuze ngo ndi umunyakinyoma, ndabesha ngo sivyo, none baravyiboneye ngaya amakamyo bwa mbere baratanguye gushoka, bwa mbere bavuze ngo turabesha, ariko ubu barabonye yuko ari byo bishoboka. Abarundi rero bategere neza, no munsi dutanguye twimbisha intoke. Mugabo tuzokwimbura amahera avamwo nayagura mu mashini, twimbisha mu mashini. Hanyuma ugira gatatu, murumvise yuko barageje kumenyesha ko bamaze no kugura mu mashini amwe avangura coltan ikaje kwayo, cassiterite kwayo, kugira ngo dushore ubutare bw'inovu. Tuvuga tuti ngo ntibuvanze n'ubw'inovu, kuko kare bagira ngo batuguriye cassiterite tugasanga harimo coltan, ugasanga harimo inzahabu. None urumva turatanguye aho tugura mu mashini yo gutandukanya kimwe cyose twacu. Mu nyuma hazotegera tuvuge tuti mbega burya coltan ikogwa mwiki, tuca tugikorera ngaha nyene dushore ico abandi bakora. Bimwe byose rero ugenda ku ntambwe yabyo, kuko narumvise ko hari n'abavuga nguru n'uruhombo ngo gushora. None tureke kurya ngo kubera ngo tutarabitunganya neza. Hari abavuze ngo n'uruhombo ngo Burundi biriko burahomba ngo kubera gushoye ngo ibintu bidahinguye. Je naciye mvuga nti mbega burya ufise intete z'ibigori utagira urusyo warukeneye kurya ifu, mugabo none kutagira urusyo ucubura ry'intete, hanyuma ugashora ko n'intete nkeyi ugaheza ukagura rwa rusyo ushika bigenda neza. Natwe rero ntitwishinge mugabo nibajije ko ari shetani bishaka kuvuga ngo tubihebe dusonze kuko twari dushonje. Mugabo ubu hariho ikigira gihinduke, abarundi batanguye kwimbura wa murima wabo. Ikindi novuga, narabonye uko umenga hariho abantu basimvye umutima, abo bari barigaruriye ubwo butare bahora bwimba bagashora tutanazi nuko bashoye, amahera agahera hanze. Ubu rero nagira ndababwire yuko tugiye kugira amasezerano hagati y'amakoperative cy'amashirahamwe yimba n'igihugu. Nivyo hariho ibigoye kubera twasanze ntiturapima nk'ubu ngo tumenye tuti mbega dufise ubutare bungana iki bw'ubu bwoko, bufise agaciro kahe, kugira tumenye amahera we wazanye duce tubengere tuzogabura, kuko urumva igihugu kizanye ubutare nawe wazanye amahera ntibirakunda. Ubu abaza bose tubona umenga nabazana umutwe gusa wo kwimba. Ico gihe rero dushaka guhinyanyura amasezerano ku buryo leta ariyo iri kwirimba mugikoresheje abantu, kuko leta rega ni twebwe nyene n'abarundi n'abantu irashobora kwimba rero tukarondera abahinga babishoboye, leta ikabakoresha hanyuma ikabahemba mu mwimbu wabonetse. Nivyo tugiye gukora rero. Yaba koperative yari ifise uburambe muri ivyo bintu
izokora ifitaniye amasezerano na leta muga leta nizo biri kurimba ko no murima dusoroma hanyuma iyo koperative yazanye ubuhinga nayo birumvikana yuko izo bihembwa hanyuma abakora nabo n'abarundi bazabikora bikora nabo nyene barahembwa kuko bariko barasoroma uwo murima w'u Burundi rero ni abari basanzwe bari muri ico gisata ntibase mu mutima mugabo hari habo twasanze baduhenda hari abatwemereye ngo bazozana ubutare none munsi bataratwereka gira ngo bimba banyegeze abo rero abo tuzovuga tuti mwe ntaco mumaze ntaco mwunguka hanyuma n'abahora bashora ubutare rero baciye mu kinwabi nabo nyene bamenye yuko Abarundi bakanuye mbere nagira asubire kwibutsa narabivuze igihe nagirisha inama abimba ubutare bose uwo tuzosanga afise ubutare butazwi na leta bacamenya ko tuzoca tubufata tubugira ubw'igihugu uwo tuzosanga n'umurundi mbere nagira mbwira Abarundi ndabemerere yuko uzotora umuntu afise ubutare atabumenyesheje leta yuko tuzoca dufata ko ari nkuko yagiye kubwimba tumuhembe umurundi azobutora aho bwonyegeje hose tuzomuhemba nkuko ari nk'ubutare yagiye kwimba umugurire akundi kugira ngo dutuze iyo ngeso yo kunyegeza twasabye rero Abarundi bose bave hasi barondere umuntu wese yo bari kwarimba ubutare bidaciye mu mategeko igihugu kitamuzi kuko nitunga ry'igihugu abandi n'abafise amatongo arimwo ubutare no bibutsa yuko ubutare nitunga ry'igihugu Imana yaraduhaye ubwo butare ibushira mu itongo agiwawe amatongo yose na y'igihugu Burundi bugizwe n'amatongo yose y'igihugu ubutare sigwawe itongo uraririma mugari itongo ni ry'Uburundi hajya twese ni ntizo kuko turisigire n'abazovuka mu nyuma mugaba bimenya bafise amatongo kubera tuje kuhimba udasubira kuharima turaguha umuzibukiro kugira ngo uje kurondera handi urima mu gihe turiko turabukoresha mugabo yo bahejeje kwimba ubutare musanzwe iryo tongo bacari gusubiza bahejeje kubwimba mugabo umenye yuko ahantu uri hari ubutare sobwi wawe wewe utwara aho urima hejuru ko hariho n'abandi babonye hari ubutare baca biruka kuhagura ngo habaye iwanje nabimenye yuko aho kwagura hejuru niwe vuga ubutare n'ubw'igihugu ntazavuge rero ngo nahaguze ngo ni iwanje oya ibirimwo igihugu nico kimenya ico kizokoresha ubwo butare rero nakayamuneza ku Burundi kandi nongera nteri intege Abarundi ntagiye abasubira kwidodomba nitwe twari twarahumirije ubu biraboneka yuko mu Burundi hagira hace aho bukera dukora imigambi ijanye n'iterambere kuko tuzoba dufise amikoro Imana yaduhaye murakoze hariho ubutare rero abantu bazi kwiba kubera usanga buzimvye bugize inzahabu zirimwo Abarundi ndabasabe bakanure ntihagire ubutare na bumwe busubira kugenda murazi yuko inzahabu twaratanguye turazijako muga dusanga ni ikintu coroshe kwiba kuko n'utwaye n'utugarame na 10 abayivye none rero dukanure twese aragira usubira kutwiba ivyo bintu mu butare rero bw'inzahabu turiko turaraba dufise ishira hamwe rimwe gusa ribikora neza kuko ryoryo ni mashini ubutare bw'inzahabu buca buja mu gisanduku cugaye hageze kugurura rero tukugurura inzego z'igihugu zirimwo no arimo tugaca tumenya umwimbo twarose kubera rero tutaratera imbere gushikubaho dushobora kuvuga tuti birakunda ni kuri iyo societe yitwa Soteb iri Muyinga ariko turabona yuko n'inzahabu ni nyinshi tumaze kubona nko mu makomine arenga 30 harimo inzahabu muri iki gihugu mugabo ntibaragira ubuhinga bw'insununu abo bimbisha intoki rero biroroshe kutubwira ko batarose na kimwe mbere ubu ngomba ngira isuzuma ry'amakoperative yose avuga ko imbizahabu ubuzi ko ataco yazanye duce tumuhagarika kuko nta kamaro ko guma twimbagura ahantu tuhonona atakivamo tuzoheza tuhimbe igihe tuzatwara amaze kuronka amamashini ariko babimenye ubwoko bw'ubutare ubwo ari bwo bwose rero dufise ubutare bw'ubwoko bwose n'igitoro mubona tuvuga turakenye hariho ubutare bw'igitoro gaha mu Burundi nuko hatarageranye nego tureka amashini tubwimbe n'ahandi ndazi yuko mu Burundi nta kintu na kiwe kitari kuko ubutare mwarabonye aho duheruka gutembera bamaze gutora ubutare burenga ubwoko 40 bamaze gutora uno munsi batwereka ibimenyetso ko diama iriho batweretse ibimenyetso za emerald ziriho ibimenyetso biratagwe biribonekeza rero aho muzobona ikintu cyose cyitwa ubutare abende gihugu nibaze
barabwerekana bongere bashengeza abantu bose bashaka kuza baranyuruza ubwo butare bushoke habona tumenye amahera yavuyemwo ko aramira igihugu cy'u Burundi. Amadolari na sara doshikirwa n'akakayo yagashikirwe ibintu by'ubukene none yego niyo umukobwa arayibona ko amadolari kabisa neza kabisa yewe kaje banyita Herpunika navukiye mu Burundi igihugu kigoye gutera imbere ku mujena kiri muto nkanje imigambi ndayaga nta buryo nta kundi ibibazo vya connection kabisa jewe mbona bimbereye danje amatera aracika studio nkugara gusa ndakeka ibi bigiye guhera umuvyeyi wacu ariko arateza imbere igihugu nimuze tumushigikire dufatanye ku rutugu raba bugira buce tuve muri iki gicugu ubutare buraboneka ka idolari gakoroka ka inganda zikagwira ra faranga rikigira ra eronge kukira this is my time this is my time country sino guta ta indoto zanje naha buri munota ta kubukiri wawe sikugesa ta zo kubamwe naho byo nsaba no gucangika ta ngo tuje Dubai ngo niho hari chai niho hari birayi kandi no mu Burundi nzibimera nzobikorera hano nyene ndaharonkere izo mone nzobikorera hano nyene n'ababipinze babibone ngo mu muziki ntakiriyo bazovyemera nguzaliyo. Thank you Papa Watch, thank you Sebarundi, thank you tukuri nyuma twebwe turagukunda icyizere kirarema kikarema ivyo utabona icyizere kirarema kikarema ivyo utabona icyizere kirarema kikarema ivyo utabona icyizere kirarema kikarema ivyo utabona. It's a music space. Big up my big brother Hatan Pro. ubutare buraboneka idolari gakoroka inganda zikagwira
Nduzunze naha buri munota kumukiri wawe sikugeza kubamwe naho byose abantu ruca bikata tujye Dubai niho hari ibirayi kaneza mu Burundi sibibera zobikorera hano nyene naharo nyene izo mbore zobikorera hano nyene naharo nyene amabali zobikorera hano nyene thank you, let's go. Thank you, Sevarut. Thank you, Kunda. It is a killer, money, kind of talent. You gotta make it tough now.